hariho collab mfise na Love. Ni stage izobiri kabaririmbyi bagiye bakomakomeye twabonye ko CHANYQUEEN tukabona ko ba Love. Wewe witeguye gute kubereka ingabirano nawe ufise? Kunze ba Sten TV worldwide muri kwa rukundo nyene muri bwa bumwe muri bwa bucuti tubandanye gushikirana gukurikirana ibintu byacu kuri Sten TV worldwide mu kora subscribe comment share like n'ibindi bintu usanga bikenewe cyane kugira dushobore gutera imbere natwe turiko turakora turacarugaruka rukiri bato dukeneye gutera imbere duteza imbere igihugu mbese n'abarundi n'abakirimo ya uno munsi naho twironkeye Blayzo umwe mu gwaruka ruko rurabikora neza nawe nyene ariko itari karavyorosha aheruka no kuduha indirimbo yiwe yise romantic song yes. Blayzo tukwakira mbombi bwa Sten TV. Merci cyane gose kunyakira no kwigora mu mwanya wanyu mukaza kunda abasoni n'ibintu by'amateka sana. Turabona wambaye neza wanaberewe byo byagusavye nkangahe byo byagusomye nkangahe kugira ushobore kwambara nkuko ninde yanakwambitse? No je ndiyambika mu bisanzwe gusa kuvyerekeye n'amafaranga no banambariye iryo nibanga giwanje iryo nibanga muga hariho nabandi bipfuza kubegwa nka wewe kuko wanaberewe harabifuza kubegwa nka wewe. Okay bazosanga inbox yanje bazokuronka muzobivugana neza. Yes icheni ibiki n'ibintu bibereye gose. Blayzo indirimbo yawe ya romantic sound ni romantic ni romantic yitwa romantic mvuga romantic sound kuri ni ria romantic aho wifuza ko kigushikana uragerageza kuraba gushikanye cyane hari ikibuze gato ntirahanshikana gusa hariho etape maze gushika ko naje nshobora kuvuga merci ku indirimbo iri kwiragenda iramaze kumpuza n'abantu benshi cyane gose ko ni ibintu nkwiye gushima na Blayzo ya icyumviro cyo gukora romantic cyo bacaje gute cyo bacavuye he wavyumviye gute turakeneye kumenya duhumucyo kugira nabandi bashobore kugira icyo bakoze kuko ibikorwa byaye bishimisha benshi ndavyibaza. Mu bisanzwe indirimbo ya romantic ni indirimbo naje nari nicaye nyene ahantu ndahantu nyene ndimvira ibintu byinshi cyane gocho indirimbo no kwandika indirimbo yitwa romantic niyo genda bye rero mu bisanzwe nuko ari abantu benshi bahora bambwira ngo je nta kirundi nzi kwandika ngo ntaki cyamvuga reka ntangure kwanza kuri kwandika ikirundi uyu munsi nyene uwo munsi cyandatoreka mu rupapuro njana nyene muri bedroom ndatangura kwandika kirundi ndacanga n'icyongereza igiswahili uko nyene mpakindimbira he ngivyo havuze bizohava ari byo bizohava bibavyo none kubera utashimye kuririmba ikirundi gusa kugira ubemeze samples kubw'ivyo narabonye romantic sinayimvye gusa ikirundi rero hariho iyindi iri mu nyuma yayo ya romantic izoza kwizena ryande kibiragase izoza kwizena no ni secret gusa ico nobwira gusa abantu bagende kuri channel yanje yani barindire umwanya wari wose irashobora kuza kizoza na video kujya nyine tumenyereye ni video kujya nyine romantic kiraza ku nguvu zidasanzwe kirabikora neza megi yindi izohaviza izoba ari collab nyene canke hazoza collab kuko umenga maze kuraba ungufise collab imwe mu ntuze yawe uri kwa God boy. Cyo no babwira gusa hariho collab mfise na Love ya muri dusanzwe tumenye iyo collab rero mwicare kure gato iyo ndumva n'icyuga kabisa kuko byo muririmbyi yikoze mu gahogo ndazi benshi baramwemera Love hariho nabandi banyemera jewe kubw'iwanje rero ingufu zibiri ziri hamwe n'ikindi kintu urumva cyubaka ikindi kintu kimeze neza gose na niri Blayzo tutagiye kure twarabonye bango y'ikirori kigiye kubera mu komine yacu ya Nyanza rake kuko nihuba nihugize tuzoba turi muhira muri make yoba ndabonye yateguye na manager wanyu mu mwaka yaze ko gute kugira azoba hagasabone gute bizogenda gute no urumva hajya ibintu byinshi byose yumva show iri muri label show iri muri management ni money team is MT money team urumva byose niyo yabiteguye impembo yacu nitwe tumenye ukuntu bigenda byose MT money team igizwe n'abaririmbyi banga
MT Money Team igizwe n'abarimvyi bashika muri batatu. Ya batatu ni P-Love. Nanje hariho n'uwundi umwe gusa ari muri Tanzania. Yes. God boy? No. Jazz ni Jazz? No, ni mu Tanzania. Ni mu Tanzania. Yes. Ari muri MT. None ibikorwa vyiwe hoho biramworohera mu gihe mutaba muri kumwe biramworohera. Yeah, of course. Manager wanyu naho asanzwe urumva twebwe mu bisanzwe naho umuntu yoba ari muri Amerika si band urumva n'umuntu umwe akora ivyiwe urumva umuntu we akora ivyiwe ku ruhande rwiwe mugabo manager ni nk'umwe cyane n'umwe oya umviza yani manager so umwe sponsor n'umwe gusa sponsor urumva kila muntu usanga afise manager wiwe ni stage izobiri kabaririmbyi bagiye bakomakomeye twabonye ko ba CHANYQUEEN tukabona ko ba P-Love we witeguye gute kubereka ingabirano nawe ufise witeguye gute kubereka ingabirano mu bisanzwe ni benshi batarambona kuri show ni benshi batarambona ndi kuri stage so nta bintu byinshi no shobora kubabwira ngo nzohava nkora gusa nibaze bo bavyirabire rizoba ari ryo mbere uriye kuri stage no si rya mbere gusa kuva nshika muri Money Team ni show ibaye ya mbere ndi muri Money Team so benshi bazoze rero barabe ivyo nzokora ngiye gutwika muri make ni gutwika no gukubita yatari uzobemeza ndavyizeye abantu b'inyanza rake nitwigera dutasi ya twari kumwe na Blayzo ya gira akajambo kamwe ubwiye abakunzi ba Sten TV Worldwide n'abakunzi b'umuziki wawe wongera ko basaba n'icyo ubona ubuze ushobora kugufasha kugira ibikorwa byawe bibandanye bigenda neza ya mpereye ku ba fans banje ba Blayzo muri mvyi wanyu support ni yindi nyene ni kuja kuri YouTube bagakora subscribe na share kubwishi cyane gose bakabwira n'abagenzi babo bankurikirane hama ikindi kuri TV ya Sten TV Worldwide yes nabo nyene bashobora kubashikira kubera ndabona muhamuzamuka kandi muri kumurashamo umwete cyane gose ko Imana ibitegerezwa gukora kuko udakoze bavuga ati udakoze ntakagere natwe hako twora ari inzara twemera gukora tugakora ibyo dushoboye byose gira turonke icyo duhumunwa okay thank you